Ndabaramukije banywanyi bacu mwe mukunda amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Hari amakuru adushikiye aka kanya, amakuru ariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Aba ari amakuru arabana n'ubutungane, amakuru yose yaba ariko aravugwa tuba twatoherejwe n'abamenyesha amakuru bacu bari hirya no hino bakadushikiriza amakuru tukayatunganya maze tukayabashitsako. Mu ngingo nkuru turaza kukubwira kuwahora hari umushinga amateka Fabiano Banshiganino murazi ingene yahagaritswe, bivugwa yuko yagirizwa kubwira canke se kuvuga amajambo mabi ku bategetsi bakuru b'igihugu c'u Burundi, ndetse yakanagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero nibwo yakwije iminsi 5 mw'ibohero, akaba yarengukanywe imbere y'ubutungane ndetse imbere ya sentare. Turaza kuraba vyose ndetse n'ingene vyagenze nk'uko amakuru yose adushikiye aka kanya avyerekana. Turaza no kugenda turabira hamwe kandi ayandi makuru ariko aravugwa hirya no hino mu bisata bitandukanye, cane amakuru turubuze kuraba ariko aravugwa ku mutekano n'amakuru yose rero ngo harimwo kaze we utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turazi neza ko mwafyonze subscribe, nawe utarayifyonda wamanuka munsi y'video ukaraba handitse s'abone ugafyonda ko kugira turaje twibanira amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose. Wowe utwumviriza kandi uri mu gihugu cibanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nawe ndaguhaye ikaze muri aya makuru. Ntago ndibwibagire namwe muri ko muratwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi vya Uganda ndetse na Tanzania, aho baherereye hose ngaha ku mugabane wa Afrika. Ndagukengurukiye cane, ndakengurutse namwe mutwumviriza muri ku mugabane wa Buraya, nkanakenguruka ku bantu bose batwumviriza bari ku mugabane wa Amerika, Asia ndetse na Oceania. Mwese ndabaye kaze muri aya makuru, amakuru tuba twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru b'abahinga mu gutohoza amakuru. Reka aya makuru tuyatangurire kuri inkuru iriko iravugwa cane ku wahora ari umushinga amateka Fabiano Banshiganino. Kuri ubu ngubu rero akaba muri rusangi akaba yarengukanywe imbere ya sentare. Amakuru aratwereka neza ko yarengutse imbere ya parike ikurira sentare nkuru ya Ntahangwa kugira ngo barabe yuko yoburana yidegemvya canke se yoguma afunzwe. Akaba yagirizwa bimwe mu vyaha bikomeye cane. Ivyo vyaha bibiri rero akaba ari uguhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gukoresha imvugo ndenzarugero mu gukebura inzego za leta nk'uko nari nabikumenyesheje mu makuru. Rero nari nakubwiye ndetse n'ivyiyumviro abantu bagenda bashikiriza bamenyesha yuko muri rusangi Fabiano Banshiganino yoba ariko arazira akarenganyo, ndetse bikavugwa yuko ngo yoba ariko arazira ko ariko arashira hanze amabanga yose y'abategetsi b'u Burundi, ndetse n'ivyo bamwe bita ari amabanga yanyegejwe wewe vyose abishira hanze. Bikavugwa yuko rero ngo ariko arazira ukuri kwiwe. Abihwezi vya politike barabona yuko ibi vyose biriko birakorerwa abashikiriza ivyumviro vyabo ari ugonyanga agateka kazina muntu, ko umuntu wese afise uburenganzira bwo gushikiriza ivyo yiyumvira, ndetse cane yuko ivyo wewe yanavuga we abona yuko ari ukuri kwibiriho kandi ko ivyumviro vyiwe atobizira. Bamwe rero mu bari mu mashirahamwe atandukanye, abashirahamwe y'abanyapolitike bari hanze y'igihugu c'u Burundi bariyamiriza ndetse bakanasaba ko leta ya Gitega yaca ifungura Fabiano Banshiganino kwihagarikwa ry'agasakisaki ridasobanutse. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe, none abasi igihugu ntimwabonye iyo bace baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze, hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati sure mu gihugu canje c'amavukiro. Muribuka umwana w'icangazi, umwana w'icangazi yaragiye afata itora rwagiwe ngo ngo nzobaho ngo ngane na papa, ngo nzocagana na papa, reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye, arakena gushikaho yipfuza ko yosangira n'ingurube.
aca atangwa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube abashumba ba data bariko barya neza cane nanje raba ingene bimeze. Aca afata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabubwire nti naramenje naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumurako kuko ucumuye ku muvyeyi ubucumuye no ku Mana, hajya ucumuye ku Burundi ubucumuye no ku Mana, ugahemukira Uburundi ubuhemukiye Imana. Imana nayo irakubaza, Imana irakubaza. Hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi, ndakumbuye Burundi. Rero ingene abarundi bariko bararya kumbati, n'abarundi bariko bararya gateke, n'abarundi bariko barotsa akajumpu, n'abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke, nanje ino samira isazi kumenyo. None jewe nkenyere nicare muri aya makungu, reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nico gituma jewe ncambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Uburundi, kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'Ububirigi, bazoga bavuga ngo Umubirigi yamuka i Burundi. Ntibazokwiga bavuga ngo Umubirigi w'Umubirigi, Umubirigi yamuka i Burundi. Nukuvuza ko muri Umurundi akaraga kawe Imana yakuremye n'Umurundi uzokwa muri Umurundi, igihugu cawe n'Uburundi, nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi kw'isi, nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi. Hariho abo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada umenga baritahiye iwabo, bazokwa babitwa abarundi baba muri Canada. Uburundi buzoguma bubomyeko bubahomyeko, nta kamaro kahari ko gutuka Uburundi kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi. Naho uzotuka Uburundi umenye ko muvyara we ari Burundi, muvyara wa muvyara we ari Burundi. None uremeye mugabo ahari shetani ntibi, ahari shetani ndababwira. Mwese muramwicara muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko. Ubu nuko twateye imbere tutakicara mu mbari ngo tuzunguruke. Kera rero twebwe tukiri abana twarazunguruka iziko, umuvyeyi yicaye ngaha agatanga kubacira umugani. Nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye agafata grenade agacayita mu ziko. Nimuvyiyumvire burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade mu ziko, bari ku ziko bicaye bose. None ikuyo grenade yica umurundi mwene wabo, ugirisha cyo kwica umuzungu. Mugabo umuzungu akabwira ngo tera grenade wanyu, tera ibombi wanyu, rasuwi wanyu, isuwi wanyu, ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera. Igihugu kirafise imyugariro, kirugariye kirakingiwe. Kutari igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro. Nabo bavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu, ukica abantu babiri mu muryango, ugacuva ko wateye igihugu cyayo wateye uwo muryango. Ico si igihugu wateye. Abantu benshi rero ntibazi ivyo ari ivyo kubera bari barimenyereye. Aho umuntu yica umuntu ukazobona umunyepolitike agiye kumuvugira ngo afungiwe politike kandi yisha umuntu. Ahajya rero babigira kubera bari baramenye abanyepolitike arabavugizi babicanyi. None sinabonye mu matora umuntu yarashe umuntu n'umwampi Intega, nkaza mbona umukuru w'umugambwe wiwe ariko avuga ko afungiwe politike kandi yarishe umuntu. Ico nakamenyero ka kera dukwiye gusezerera. Uteye igihugu burya ico bita gutera igihugu navyo biri mu mategeko mpuzamakungu, sinzi ko abantu babimenya. Uteye igihugu uravuga uti ndamaze gufata iyi komine ubu ni gwanje, nukuvuga amakungu ntimuze mubaze leta iyi komine, muze mubaze jewe nije ndahafise. Muramurigira mwumva ivyo. Hanyuma uteye igihugu ahera ku rwego rukuru. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu. Mburya mwari muzi ko atawundi birahirira ivyo ari umukuru w'igihugu gusa birahirira. None ugize kudeta nico gituma ari mpuzamakungu. Ni icaha mpuzamakungu kuko wateye igihugu kiri mu makungu. Hanyuma rero hariho ico bita ubwicanyi, ubugizi bwa nabi, harimwo busuma, kurandura karimbi, kwica umuntu. Ivyo vyose ni ibicumuro, ni ivyaha bihanwa n'amategeko. Iyo ari umuntu yari umwicanyi, iyo umuntu ari umusuma, iyo umuntu yaranduye akarimbi k'umuntu, ntuco uvuga ngo yateye igihugu.
jewe reka dufata akarorero maze iminsi nzunguruka mwijoro nejo naduze mwijoro none bavuga ko ateye igihugu gutu mukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere bari guherako akava ugenda murabisaha naviriye ikigoma murabisaha nashikiye Bujumbura sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari ejo sinaduze mwijoro sinacabutse ikibira ngo niho bari none ni bande no kuvuga abanyepolitike bari baramenyereye yuko umuntu agiye akica umuntu ni politike umuntu afashe ku ngufu umwana ngo ni politike sivyo umugizi wa nabi n'umugizi wa nabi hanyuma rero iyo umugizi wa nabi ari mu gihugu abene gihugu bose bavira hasi rimwe kuko ahejeje kwiciyo none nti sincuti y'umuntu bose bavira hasi rimwe cyane abandiko ndaraba nsoma ibwirizwa shingiro ubwo abarundi naho twaritoye turasoma abarundi ivyo dutegerezwa gukora nico gituma tujana nyabahuru turacari ku banyepolitike turacari kuri vya vyiyumviro umunyepolitike umuntu afasha acava ngo niwe wanje bafungiwe politike hajya bari baragize utureta twabo ubu rero vyaragabanutse ubu nta mugambwe ufise leta nta shira hamwe gigenga rifise leta ubu leta ni leta nico gituma rero bokumva uko ateye igihugu abayateye abajejwe umutekano abayateye umukuru w'igihugu umuntu yicara nawe leta ikorana n'abene gihugu gushika kandi umwene gihugu akingiye ikibabo umwicanye nawe abari umwicanye ga abantu benshi ntavyo bazi naho abo musuma mugatangura kutangira abapolisi ngo ntibamufate mwebwe nyene mwagiye muri ubwo busuma mufatwamwo ko muri abasuma mwese aha rero nciye nishura kuri mwavuga ngo mbeko hafatwa hari igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicaye bwagenze gute bakaraba bagasanga baracumbitsa leta irafise uburenganzira bwo kubaza mbega ko abantu bacumbitsa aha wewe warababonye urabazi kugira bumve ko mwafashanije cyane ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bisha abo bantu rero leta iri kwiraperereza iri igira amatohoza ku kintu ntushobora kuvuga ngo nakayafashwe ahubwo uvuga uti reka turabe ico yagirizwa igituma ahandi ho mu bisanzwe wowe nyene wari guca wiruka uti hewe nabonye babandi bamwe bica babantu hahandi baciye baja kwinyegeza mu gasaka kanaka mu bisanzwe n'ivyo vyategerezwa kandi rero mu ibwirizwa shingiro twararahiye twese yuko rutegerezwa gufasha mu mutekano w'igihugu kugira ngo ntihagire abici igihugu ariho turi twebwe abene gihugu kuko igihugu ni twebwe nyene kuri abo rero ni haba hari abicanyi Jempa numva muri leta mbeko muri leta zunze za Amerika haraza umuntu akarasa abanyeshure kica nka 10 nabanga muga ntibabigera baca bavuga ngo twateye igihugu ngo twebwe turabaroberi ngo twateye igihugu eka muga kubera mu Burundi bashaka kwama ibintu byose bishiramwe politike kugira ngo abantu ntibahanwe baca bishiramwe politike muga naganda babwira ivyo vyaraheze umwicanyi yitwa umwicanyi umugira neza nimugira neza nibareke rero mugabo iki gituma gisoda kihari igipolisi kigwanya mu bisanzwe abagizi ba nabi bose abicanyi abasuma byose harimo igisoda naco kirereka ntagire ikindi abandi bava inyuma y'igihugu baje gutera igihugu rero ubonye umunsi uzobona ku rubibe igisoda gihanganye uzumenye uti igihugu cyatewe Nicubahiro kuri ico nyene yacishije arabaza ati hari gihe bishika abo mwita abasuma canke abicanye bikaboneka ku buhinga ngo rukana bumenyi ababitirya mbega abo bayitira bo mwebwe bavuga kwiki ivyo nibijyamajeje kuvuga no kuvuga nawe uburimwo muri ubwo bwicanyi mugaba bivuga kubera iki bavyitirira abazi ko akingiwe hariya muri vya bihugu ati igihugu cy'u Burundi ntikizotwinjirira we vuga ivyo ushaka ukisambagure uheze hajya rero babigira kugira batera intege kuko bica vyumvikana bo bavuga bati u Burundi bwosha no bampiriwe baca rero bavuga ngo reka ndabereke ko bafise inguvu ndabatera intege babandanye mugaba nagira ndababwire umuntu wese ahanirwa ku caha ciwe ntibashaka kuvuga ngo naka ko yavuze ngo we urera ntiwera ngo nuko naka yavuze ko muri kumwe ugumufatwa n'icaha wakoze hanyuma nawe nimwaba muri kumwe hari igihe gashiga izote bikamutahana nawe nyene kuko nta mwana mu muryango ashobora gukora ikibi ngo yijana uko nyene ngo yica abarundi turiko turarorera yiba abarundi turiko turarorera